ndumwe kandi atuma ijya email murungikira aba collaborateur canke aba partenaire ibashikira. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, banyakubawa mushikiranganji, buramatari arongoye intara ya Gitega, n'abandi banyacubahiro mwese muri ngaha, tugira amahoro. Je banyita Sangwa Innocent, mugabo bakaba bantazira Yuda. Hama nkaba nje nserukira societe yitwa Hogi, ni Kirundi. Dukunda kuvuga Hogi tugende, niko dukunda gukoresha kubera benshi nico bumva. Hama twebwe dukora mbere yo kumva ibyo dukora, reka manze nshime kino kiyago categuwe. Je narakinye théâtre, rero nahora nibaza ati ngaha mu Burundi burya iby'ubuhinga bwa none baratuzi ko tubaho, baratuzi ko dukora, kuko nabona turi nk'abantu baba bari muri kulisi batuma pièce de théâtre iguma igenda neza mugabo atawigera babona. Rero no musi shimire Paege nabo bakoranye bose kugira ngo bategure kino kiyago, kubona batwibutse natwe bakadutumira ngaha kugira ngo tuyage ngene twoteze imbere iby'ubuhinga bwa none ngaha mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Mu majambo make, mwese ngaha murakoresha email, murafise n'amasite web y'amashirahamwe yanyu. Rero iyo mushize ko appel d'offre kuri site web canke activité mwakoze, kenshi ntimumenye ingene vyagenze gira bijeko, mugabo ndumwe muri bajya batuma mubishize ko bijako. Ndumwe kandi atuma ijya email murungikira aba collaborateur canke aba partenaire ibashikira. Mwebwe mubona muronse inyishu, muga ntiwamuzi vyabaye inyuma ngene vyagenze. Rero jewe ndaha inyuma handi mwe kulise navuga. Dufise platform ya hébergement web yitwa Hogi Online. Naragize amahirwe menshi yo gukorana na Paege, on a aussi travaillé avec l'Océtique, n'inshuti n'abagenzi benshi bari ngaha dusanzwe dukorana. Iki ishirahamwe ryacu Hogi riratuma hosi n'amashirahamwe atandukanye yaba ya leta canke ayigenga ashobora kugira amasite internet atuma aba partenaire canke abaguzi canke abantu batandukanye bakorana n'iryo shirahamwe bashobora kubona ibikorwa bariko barakora. Turafise n'ikigo gifasha mu vyerekeye gukarihiriza ubumenyi ugwaruka ruhejeje amashure. Ubuyoboye setiki yabivuze yuko hariho ikibazo c'ama compétences techniques ku banyeshure baja mu kaminuza. Twebwe tuca tuza gusahiriza ubwo bumenyi mu kubaha cette fois-ci ubumenyi pratique ufatiye ku kungene le monde du travail isanzwe iri organisé. Rero ico kigo cacu citwa Hogi Academy, bamwe muri mwebwe mushobora kuba mwamaze gucumva, hariho n'abagenzi ngaha nabonye bagiciyemwo. Twatanguye muri 2019, ubu tukaba twatanguye turi batatu n'abandi bagenzi twatanguranye. Umwe ari ngaha, nibaza yohaguruka akabaramutse, yitwa Prime, niwe twatanguranye mu 2019. Twatanguye turi batatu, mugubu tugeze kuri societe ifise abakozi otonga 30 nimba nihenze. N'urugendo rutabaye bworoshe bukomba, twaragiye muri hébergement web, turaja muri développement y'amasite internet n'ama application. Ubu dusigaye tudandaza n'amayinite. Probablement yuko ujya muwaje mwaguriye amayinite mwibarabara yakoresheje ubuhinga twe twakoze, mugamwe ntavyo mumenya, mubona amayinite gusa abashikiye toujours muri kulisi. Rero nous sommes vraiment en fond
mu gushigikira iterambere ry'ubuhinga bwa none ngaha mu Burundi. Kandi turiangaje kubandanya tuba innovant, kubandanya tuba créatif kugira ngo noyita ngo gap canke fossé yabaye créé hagati y'ubuhinga bwa none n'abarundi ibandanye igabanuka mu gutanga amaservice meza, mu gutanga ubumenyi bwiza kugira ngo igihugu cacu nacu gishobore guhatrapa ibindi mu bijanye na sécurité y'amadonnées, gukora business, intelligence artificielle n'ibindi. Murakoze cyane, Imana ibaheze.